bakunzi ba JCTV nkuko muama mudukurikirana imisi yose ubu ni wa mwanya w'ikiganiro ugwaruka mu iterambere ni ikiganiro giha akaryo ugwaruka n'abandi bantu basanzwe bariko bakorera mu gisata cibikorwa vy'iterambere bya bikorwa vyunganira igihugu mu iterambere. Rero uno musi dufise umutumire novuga yuko n'umutumire adasanzwe n'umutumire aje ava ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni hasanzwe aba ndakuramukije mutumire ndanaguhaye n'ikaze muri studio ya JCTV. Nanje ndabaramukije amahoro y'Imana. Ku mazina ni Kamana Epipod nkaba sanzwe mba ngaha mu gisagara ca Bujumbura nkaba mvuka mu ntara ya Kayanza ariko nkaba mfise ibikorwa ndiko ndakorera mu ntara ya Gitega muri commune ya Giheta aho mfise Coperative Yabasangwa Butaka yitwa Coperative Kobani. Coperative y'abadandaza ivyahinguwe n'amaboko be nibindi. Ego mbega Epipode umuntu akubonye ijyambere mbega Epipode avahe Epipode niki ko tumenyeye mu Burundi bavuga ati ava mu muryango uyu mbe Epipode amamuko ya Epipode nayahe. Murakoze cyane amamuko yanje sanzwe mvuka mu ntara ya Kayanza muri commune ya Muhanga ku mutumba wa Gasenyi nkaba sanzwe ndumwe mu gwaruka rw'abasangwa Butaka bari ku kivi kandi bavyishimira ivyo bariko barakora. Ego mbega abasangwa Butaka mbeko umengo ntibigusa ko mbona umengo ntusa nk'umusangwa Butaka vyagenze gute kugira ugira freshere nk'iyo? Ivyo nibihe abantu benshi bagiye bibaza kandi nibihe vyaduhaye natwe kwirimbura. Keshi abantu benshi babonye umuntu baramugereranya ariko burya barundi twese turi bamwe. Rero abatwa muri rusangi turabarundi kandi turabarundi babushitse, turabarundi dufise ivyiyumviro, turabarundi dufise ubushobozi, dufise ubwiza. Ikibazo kikunze kuba kuwoli we wese yaba umuhutu canke umututsi mu gihe ubayeho nabi usanga ubuzima bugoye. Ego bakunzi ba JCTV murumva neza yuko uno munsi twatumiwe umuntu adasanzwe n'umuntu ava mu muryango w'abasangwa Butaka kandi akubwira yuko uno munsi nawe ari ku kivi rero ku kiva ariko arakora ibikorwa vy'iterambere. Epipode kugira wiyumvire gushinga Coperative Kobani vyakujemwo gute vyatanguye gute? Coperative Kobani kugira tuyishinge twafashe akanya katari gato kuko ni Coperative yahavuye yitabirwa nabo novuga bafise ubushobozi cyane cyane abasangwa Butaka harimo nabandi atarabasangwa Butaka kugira ngo ntibe Coperative ikumira Coperative ishobora kuba ari Coperative inwanisha. Twayitanguye mu 2016 tubifashijwemwo nishirahamwe ryahora rifasha ugwaruka rw'abatwa. Iryo shirahamwe bagita Agisio Batwa nishirahamwe ryatangujwe n'abapatiri baba Père Blanc. Rero bamaze kubona yuko mu bihe bikurikira batazoba bakiriko barakora baduha ivyiyumviro byo gushinga iyo Coperative kugira ngo tuzosigarane ikintu tuvugiramo. Ni naho rero baca banyizera urumva ko ntavuka muri commune ya Giheta ariko iyo Coperative ntabwirimwo abanyagiheta gusa, harimwe abanyakayanza, harimwe abanyakirundo, abanyagitega, harimwe abanyamuramvya, harimwe abanyakarusi, harimwe abanyamwaro. Ni kuvuga abantu bose bafise twabonye ko ari incabwenge mu batwa bari basanzwe bafashwa n'iryo shirahamwe. Twasize ivyiyumviro hamwe hanyuma dushiraho imitahe yacu yo gutangura dushiramo n'abandi bavyiyumvira atarabasangwa Butaka ariko basanzwe bari begereye iryo shirahamwe Agisio Batwa. Ego Epipode baramutoye kurongora ishirahamwe Kobani. Mbega umuntu yumvise Kobani ni ikintu kugwana no kugirana. Coperative Kobani mu majambo yose ni Coperative y'abadandaza ivyahinguwe n'amaboko be nibindi. Twavyise uko kugira ngo ivyo dukora mu maboko yacu twongere tubidandaze, twongere dukore nibindi bitari ivyo dukora n'amaboko ariko dushobora kugira ubutunzi bw'igihugu. Ego mbe ivyo muhingura nibiki? Nk'umuntu wavuze ati jewe ndatumbereye Coperative Kobani aje aho mukorera yohasanga.
uyu munsi Coperative Kobani ni Coperative turiko twitunganya neza, aho iherereye neza na neza ni muri commune Giheta ku mutumba wa Ruhanza hepfo ya DCE Giheta. Uhageze wese arabona yuko ikibanza turiko dukoreramo bwa mbere ni kibanza citunganije neza, kiko kirakorerwamo urundi gwaruka, kirimo inyubakwa kandi inyubakwa twiyubakiye ntangurane turajamo, ni ivyiyumviro twagiye turahanahana, hanyuma ababona imigambi yacu baradushigikira. Uyu munsi rero turafise ugwaruka n'iyisa turiko turavugana uri kurahigira imyuga yo gushona, hariho ugwaruka uri ko urakora imyuga yo kujisha amasakame, amatapi, mu mugambi twashoboye gushigikwamo na bamwe mu bakunzi ba Kobani. Ambassade ya Union Européenne yarashoboye gushigikira kugira ngo ugwaruka rushika 60 tugwigisha imyuga, ivyo nakubwiye byo kujisha amasakame, ivyo nakubwiye byo kujisha amasakoshi yayandi abagore bagenda. Ego bikozwe mu bintu kama by'u Burundi, cyane cyane ababimenyereye n'ibyo bita ubu ibigagari, abandi bakabyita ingatane. Turabihinguramwe amatapi, turabihinguramwe amasakame, turabihinguramwe amafire, turashobora no birafasha no mu mabanki ya migozi babohesha amafaranga y'igihugu. Ivyo byose ni by'ugwaruka dushobora kuba dukora mu gihugu cy'u Burundi, kandi abantu benshi batamenyereye kandi badahana agaciro cyane, ariko mu gihe bo bitahura ko ari ubutunzi, igihugu cohakura amafaranga y'agaciro kandi n'ugwaruka rwishi goshobora kuharonkera akazi. Impande y'uwo mugambi nyene nakubwiye, hariho n'ibindi dukora, amavaza akoze muri rya bumba ryacu, ibumba ryatubeshejeho uyu munsi kandi ryabeshejeho nabe n'igihugu benshi, kuko niryo twifashishije kugira ngo turonke ivyo dutekamo, nubwo tutashoboye kubandanya tubiha agaciro, ariko twifuza yuko ibumba ryacu bwo bubutunzi nimba uyu munsi ibikorwa biva mu makungu, Uburundi turafise abatwa kandi baciye ubwenge, kandi ico cyose wobereka bashobora kukibumba. Turifuza rero yuko ibumba ryacu tworigira ubutunzi. Biri no mu mugambi wa Miss Populaire 2023, umwigeme yashoboye gutera intambwe, Miss Populaire akaba umutwakazi. Umugambi wuri muri ico gisata nyene, aho yifuza kuba afise ihinguriro rishobora gukora ivyo bikorwa, kandi ingene ariko aravyitwaramwo ngira ngo muzobona ko ariko abikora neza. Murakoze cyane. Ego ubu rero uno munsi uravuga ati umuntu wese yifuza yuko umukenyezi wiwe ashaza agira agasakoshi keza anyarukire muri Kobani. Ego muri Kobani biriyo, kandi turasanzwe tubidandaza mu kigo ciratiro Mise Viva. Hariho stand dufiseho dushiramo ivyo dukora bitandukanye, si ivyo gusa dukora, hariho nibindi dushobora kuba dukora n'undi gwaruka, byabe byo gushaza baje bavuza ibingoma. Ivyo biri mu byo twashoboye kwigisha ugwaruka rushika 60 turuciye mu migwi 22. Ego epipode umusangwa Butaka uno munsi ari muri Kobani. Mbega epipode muba mwaragiriwe amahirwe muraja kwiga? Ayo mahirwe twarayagize, kuko iyo tutayagira ntituba tugeze aho tugeze, kuko ibintu byose birafise intango, kandi abasangwa Butaka mu Burundi bariga kandi baramenya, ariko haraho usanga byagoranye kubijanye n'ubuzi. Ni aho ubona cha tuja natwe kurondera ingene twoshinga aho dushobora gukorera ibikorwa byacu, kugira ngo ugwaruka rwacu ruri nyuma nago ruronka aho rushobora gukorera. Mugabo muri rusangi nubwo tutariga turi benshi, ariko mu gihugu cy'u Burundi hariho ugwaruka rumaze guheza za kaminuza, hariho ugwaruka rumaze guheza amashuri yisumbuye, gwifuza kuja kuri kaminuza ariko bigoye kubera uburyo usanga bugoye mu kibano. Nukuri sinovuga yuko turabanyuma kwisi, ariko novuga yuko turiko dutera intambwe, kuko mu bisata byose y'amashure bariko bariga. Ego mbega uravuze ishirahamwe Kobani, mbega ku bantu bamwe bibaza yuko bama umva bariko baravuga ngo Yabasangwa Butaka ngo babahaye amatongo, naho ngo babaha amatongo yo kubakamwo, ngo byashika ngo bakaca bayajya ngo bakisubirira ngo muri bwa buzu ngo bubibu basanzwe babamwo. Ariko no munsi nkaba mbona ushajije, wambaye neza, uberewe, ufise n'imigambi y'iterambere uri kurakora yinjiriza igihugu. Mbe abo bantu babiyumvira gutyo wabwiriye? Icambere no banza kubabwira, umutwe si wa muntu ahawe itonga carijya, ahubwo
abakora amakosa nabo bantu baza kubagura ayo matongo mu gihe bazi yuko amatongo atayo bafise mu nyuma bakaza bakabagura ayo matongo mbere n'uburongozi bukabafasha gusinya kugira ngo ayo matongo agurishwe ahubwo numva neza yuko abajejwe intwaro bo banza kuraba neza ibyo bariko barakora yuko atari bisubiza inyuma igihugu mu gihe umuntu wamuhaye ikintu mu nyuma ukaza kukimugurira ico gihe sinumva yuko ari wa muntu afise ikibazo gikomeye ahubwo uburongozi nibwo novuga bufise ikibazo kuko uyo mutwa bwambere twifitiye novuga ati ubwenge bukeyi cyane niko novuga ariko si ubwenge buke ko turaciye ubwenge natwe turiga bigakunda mugabo bajya abavyeyi bacu batashoboye gutera intambwe ngo baje kwishura haraho usanga vyagoranye mu kibano mugabo bisaba ko twama hafi zabo na cyane cyane abajejwe intwaro ntibashigikire ko umutwa gurisha itongo kuko nta matongo dufise ahubwo turiko turasaba leta kugira ngo iduhe amatongo hanyuma leta niyo aduha amatongo tuyakorere nk'imigambi y'iterambere ubudashoboye kuhakorera ntagira uruhara rwo kuhagurisha kuko nitongo tuba duhawe kugira ngo dukore nk'imigambi utabishoboye reka urihe ubishoboye hanyuma we nawe witekanira mugabo ico duhamagarira abatwa nuko boja hamwe bagakoresha inguvu bafise kuko inguvu turazifise inguvu n'ubwenge turabufise sinumva rero ingene hobaho umutegetsi kanaka ashobora gushigikira ngo umutwa kagurishije iritongo reka tumufashe gusinya impapuro kugira ngo bije mu ngiro ego twibutse abariko barakwirikirana kino kiganiro ni kiganiro ugwaruka mu iterambere ni kiganiro giha akaryo ugwaruka ko gushikiriza imigambi y'iterambere bariko barakorera mu gihugu imigambi ikirateza imbere igihugu uno munsi nkuko muvyumva turi kumwe na Coperative Kobani akaba ari Coperative ikora ibintu bivuye mu ibumba ikora n'ibindi bintu nkuko mwavyumvise bitandukanye mbega epipode muri Kobani abanyamitahe nimba atari banga nabatwa gusa canke harimo nabandi abahutu abatutsi Coperative Kobani igizwe n'abarundi bose ariko kubera tuzi yuko kenshi usanga ibyacu haraho uruhara ruba ruto ibice binini cyane kwijana n'ivy'abatwa twabigize kugira ngo abatwa nyine babe aribo bafise ububasha bukomeye muri iryo shirahamwe ryacu ubutware Coperative Kobani ni jewe sanzwe n'umusangwa butaka icegera canje n'umusangwa butaka trezorier n'umusangwa butaka n'umunyabigega n'umushingu n'umwanditsi n'umusangwa butaka ariko conseiller abane ntibazohava bibaza ngo mwarabakumiye nitwabakumiriye kuko twagombye kwereka ko natwe hari ibyo dushoboye kugira ngo batwizeze n'ayandi mabanga akomeye nuko tubanza kubereka yuko ivyo turiko turagera natwe tubifisemo uburambe rero twashinze izo nzego kugira ngo babone neza natwe ko dushoboye gutwara no mu bindi yego aho mugeze uno munsi ni cahe mwo kwishimira mumaze guhindura mu muryango w'abasangwa butaka icambere two kwishimira nuko twashoboye kuba dufise ikibanza ciza cyo gukoreramo nawe we ni watera intambo kazohashika mukadugana ya makamera yanyu muzobona yuko ibikorwa turiko turakora mu giheta ari ibikorwa biteza imbere igihugu ari ibikorwa biriko bihakaza ugwaruka ngira ngo ni ibintu turiko turakora sino kwishira mu kibanza cambere ariko ntituri mu banyuma mu makoperative ari mu gihugu cy'u Burundi ugerageje kuraba ivyo turiko turakora mu giheta inyubakwa tuhafise itongo twahaguze turiko twubakamwo ibintu tumaze kuhashira bifise agaciro k'amafaranga atari makeyi rero benshi bazi yuko abatwa atamigambi bagira ariko turafise imigambi yindi iri ku ruhande y'ivyo tumaze gukora ego mu kanya gaheze wacishijemwo Miss Populaire asanzwe ava mu muryango w'abasangwa butaka mbega nawe hari ico mukorana muri Kobani nka Miss Populaire ariko afashiki muri no mwanya umuryango wanyu w'abasangwa butaka murakoze cyane Miss Populaire ndamuvuze kuko ndamuzi ndabona ubushobozi ariko arakoresha kugira ngo ashobore gufasha ugwaruka rutari ruke rw'abasangwa butaka kugira ngo
mu ntango zo gutogwa kwiwe no mu bizokurikira abo n'ugwaruka rw'abasangwa butaka n'abandi afisa mikoro make bariko biga amashuri mbere amashuri bashobora no kubandanya bagaheza za kaminuza mu ntumbero ziwe. Rero uyu munsi turiko turakorana nubwo ataraza kugira korere muri koperative adushigikire mugabo ari hafi yacu kuko afise ivyiyumviro bimeze nk'ivyacu turahanahana ivyiyumviro ingene twofasha ingene twokora kugira ngo ejo dushire hamwe inguvu zacu zibe inguvu nyinshi cyane. Rero Miss Populaire uyu munsi no ndamuvuze kuko ari karakora ivyo amaze gukora sibike n'ivyo agiye gukora navyo nyene ni byinshi cyane. Rero mu migambo afise ndazi neza yuko no kuri koperative yacu kuhaca gusa twege biduha izindi nguvu akabona ivyo tugezeko akabona ivyo turiko turagomba gukora nawe biramuha kubona iyo agomba kuja. Ego Coperative Kobani numva ko ari koperative yatanguye kuva kera mbega uno munsi mwebwe hari ico mufise musaba abagwiza tunga? Murakoze abagwiza tunga nibaza yuko kugira babone ivyo dushoboye nuko bobanza bagashika bakabona ivyo tumaze gukora ni naho boca babona ati aba bantu uko banya bavuga kera siko bameze. Baba abarongoye amakomine ya Giheta barazi ibikorwa vyacu ico no hamagara abagwiza tunga boshika bakabona inguvu zacu aho zigarukira bakabona n'ivyo boshigikiramo kugira ngo babone yuko natwe hari ivyo twakoze hari n'ivyo tutarakora ariko twifuza gukora byofasha ugwaruka rukongera kandi bigafasha n'igihugu natwege tukaronkera inyungu. Ivyo rero turafise imigambi myinshi tugomba kuhakorera haba mu korora haba mu kuhashira ikintu cambabaje nabonye kandi kiri ku mutima wanje ningene ugwaruka rwo mu Giheta hariho abadashobora kugira amahigwe bizi igisata ca telecommunication badashobora kugira amahigwe yo kumenya honyene gukora ku mashini ngo bashobore kumenya no kwandikisha imashini nyabwonko. Ico kintu cyarankoze ku mutima kuko impande yaho turi hari amashuri ariko ndabona yuko bafata umwanya munini cyane bariko bakoresha imashini imwe igatuma umwana adagira amahigwe yo kuronka ingene ashobora kugira ubumenyi kubijanye n'imashini nyabwonko. Ico kintu kiri mu migambi dufise muri koperative yacu uwo wese yokumva yoshigikira mu yo mugambi. Turafise sare nini cyane ishobora kwakira ugwaruka gwinshi abana bashobora kwiga bakaronka umwanya ukwiye bakakurikiranwa n'abigisha mbere bikabafasha kuronka bwa bumenyi aho ushobora gusanga umwana wese yoronka ubumenyi bukwiye mu bijanye na telecommunication mugabo mu gihe uwo mwana aziga akaheza ishure gisumbuye akaja kuri kaminuza atazi no gukoresha imashini nibaza yuko bizomugirira ingaruka kuko yakurikiranye igisata yashobora kubazi ubwo bumenyi mugabo akarangiza icyo gisata atazi no gukoresha iyo mashini nyabwonko. Ego uno munsi rero babandi bita abasangwa butaka ko batunzwe no kubumba gusa no guhiga ubu rero mwebwe muri koperative Kobani mwavuze ati ibambe wabatwa ntibatunzwe n'ivyo gusa. Ntidutunzwe n'ivyo gusa kuko ivyo bikoko byo mwishamba uyu munsi nta n'ivyo tukironka kuko nta mashamba ahari ahubwo twahinduye ingene twoja mu myuga itandukanye abana bakiga abavyeyi bakarima bakorora kugira ngo natwe ibi tutariko turaronka mu mashamba tuvyikorera haba mu korora haba mu burimyi haba mu bworozi mu bisata bindi nivyo twahisemo. Ni yahe migambi mufise muri kazoza muri koperative muravye imigambi mumaze gutunganya ni yahe migambi itandukanye n'uwo mugambi wo kwigisha abantu imashini nyabwonko ni yindi yahe migambi mufise muri kazoza muri koperative? Impande y'imigambi dufise uyu munsi nakubwiye ko twipfuza kubona dufise ikibanza gishobora kwakira mu gwaruka mu mugambi kugira ngo nabo bagira amahigwe yo kubona ashobora kuronka ingene imashini nyabwonko ayikoresha kandi akayikoresha ku mwanya abikenereye. Navuze ko dufise ikibanza gishobora kwakira ugwaruka gwishi kandi tubuze ivyo bikoresho gusa
impande y'ico ikindi nosaba nuko abajejwe intwaro na cane cane regidezo yodufasha aheze igihe kinini cyane twaranditse dusaba kugira ngo baturose umuyaga nkuba. Hari hama mashini dufise ashona adusaba umuyaga nkuba, ayari ngaho muri stock ntaco ari karakora. Urumva karagahombo kuri Coperative na gahombo no kugwaruka go byize. Turiko dukoresha imashini zimwe izindi ziri mu ma stock kubera bidakunda ko tuzikoresha atamiyaga nkuba dufise. Impande y'ivyo turipfuza kubona dufise ubworozi bushobora kudufasha kuronka ifumbire nyinshi cyane, bidufasha gutuma tworonka umwavu ushobora gutabira isi twoba dufise, kugira ngo ugwaruka natwe turonka umusaruro ukwiye mu byo tuba turiko turakora. Impande y'ivyo turipfuza no kubona ugwaruka rwo mu Coperative yacu education cyane cyane abavyeyi bafise ingene abana bashobora kwiga vyoroshe, kuko niyo ntango ikomeye cyane aho umwana w'umutwa twipfuza canke umunwanya ari muri Coperative uko umwaka utashe ashobora kuronka ibikoresho vy'ishure bitagoranye mu ntumbero yo kubashikikira kugira ngo wa mwana ntagire ikibazo ku ishure na wa muvyeyi ntaguma abona ate ejo bizogenda gute. Impande y'ivyo rero urumva ko dufise n'iyindi migambi mito mito ishigikiye iyo tumaze gukora. Turafise imigambi yindi y'ingene abana b'abatwa bashobora kuvugwa vyoroshe, kuko usanga akesha amagara yabo akitse mu kibano. Ivyo byose tubifise mu migambi mugabo imigambi igenderagenda bukebuke. Ego ndumva ko mufise imigambi myinshi y'iterambere ivyo mwifuza kuzokora muri kazoza. Mbega igisata payeje ntaco kibafasha muri Coperative wayo? Murakoze cyane. Igisata payeje ndakizi kandi turamaze kuvugana n'uburongozi bwacu, mugabo nka twega abasangwa Butaka si jewe gusa n'urundi gwaruka tumaze kuvugana rw'abasangwa Butaka rufise ama Coperative mu gihugu ruriho rutari ruke. Turamaze kuyaga ariko turacafise ikibazo kijanye no kwitunganya no gutunganya uburyo buvuye mu ma banki. Twege tukeneye inyigisho imbere yuko turonka ingurane, nico gikomeye iwacu. Ikindi naco mfatiye kuri Coperative ndimo, jewe sindagera aho twoza gusaba ingurane. Tugomba kubanza gukoresha uburyo bukeye bwacu dufise, tuzoza gusaba ingurane ari uko dufise amasoko ashobora gutuma tworiha yangurane, kuko ikibazo duhura naco nta masoko usanga dufise manini. Mu gihe rero ugiye gusaba ingurane udafise isoko y'ivyo ukora ryagutse canke payeje igafasha kugwaruka kuturondera amasoko mu bindi bihugu, tuzoza kwisanga gwagwaruka arugize ikibazo cyo kuriha ya mafaranga. Ico rero ni ikintu gihambaye. Twige twabanje kubanza gutenyenya gatoyi kugira ngo ntituzohave dufata amafaranga ya payeje hanyuma ngo dusanga amasoko dufise ari makeyi kwishura bize kutugora, ahubwo twabanje kubanza gukoresha makeyi wacu dufise, tubanze duhiga amasoko, hanyuma twabona amasoko abonetse tuzosaba izo ngurane muri payeje. Ego ikiganiro kiriko kiraja ku musozo, mu majambo make avunaguye, ni igiki woshikiriza abariko baradukurikira, ni igiki woshikiriza leta n'abagwizatunga? Icambere nobanza gushimira leta y'u Burundi kuko yarasizeho urubuga rwagutse rushobora gufasha ugwaruka, hanyuma ugwaruka nago nyene ubwo rubuga nubwo rwagutse rukabanza rugashishoza, kuko nofatira kuri payeje ndakurikirana cyane ugwaruka rumaze kuronka y'uburyo kandi turayaga. Birasaba yuko payeje yozirafasha ugwaruka cyane cyane kongera kandi kurukurikirana inyuma y'amafaranga bahawe, bakongera bakaruha inyigisho, kuko zijya nyigisho zibanze batararonka amafaranga ziratandukanye n'inyigisho zokurikira bamaze kuronka burya buryo. Ego epipode ikiganiro gisana ni kigomba kirangire akajambo kanyu. Akajambo kanyuma, leta yarakoze cyane kushiraho cya kibanza ca payeje. Ikigira kabiri, abagwizatunga ico twabasaba nuko boga n'u Burundi kugira babone ugwaruka rufise imigambi
kandi bishikire no ku rubuga babone gwagwaruka aho bagejeje ibikorwa barushigikire aho ruri kurananira. Yego twizere yuko nitwashuze yakubatumira mu kindi kiganiro nk'iki muzotwita. Turahari kandi turubahiriza n'amasaha. Yego nshimire abakunzi ba JCTV mwariko muradukurikirana muri kino kiganiro naha kirangiriye. Mu misi iri imbere tuzobashikiriza ikindi kiganiro aho tuzoba twasanze Coperative Kobani mu bibanza isanzwe ikorerako. Murakoze.